show ya Bruce Melodie kwinjira yarangaye miliyoni 200,000 wowe ukabona umengo tu fier kugenda kuyariha or equipe yose yazanye nta murundi numwe arimo show ni wenyene yayiteguriye bagaca baza yande yatwara kujya nyene bagaca baterura amarundi yose bakayapakira mu mabegi barabe wa Rwanda bimwe twarabyumvise muri mu Rwanda ondire muri 90 kombi ngo barapakiye amakamyo Bank Centrale barayivida batwara amahera yose wala ni birakwaga ibyo hari amatactique abaho kugira ubukene umwe mukubitiki hage dufate nk'imipaka itugara mugabo yarafashije ubutasi kugira baze gutera Yeriko birarahabu ntibyari gukunda yuko abisirayeli bagenda bajya kwataka Yeriko rero hari abandi bantu baza ukabona umengo aje ari Rahabu canka jeni barahabu kumva ntumenye izindi kauli ziba ziri inyuma y'ivyo bintu niyo mpamvu rero ibintu vyose harazavuga ati ngo umuziki ngo si politique ngo entertainment ibintu byose ni politique niraba nk'ubu no munsi ndi mu Rwanda ntibari muco na par exemple ndakunda fatira ku Rwanda abari mvyibo sa ndirimbo ziko zirasohoka byose byahagaze nta muntu numwe ashobora gukorera miliyoni 10 ntibibaho kirese ukora amanyanga cyangwa ukarenga umviriza umuntu wese uzokumva atarashobora gukora amafaranga akavuga ati ninjije miliyoni 10 z'inyungu ni bibiri yarenganije umuntu canke yakoze n'abafizo bakaja kuri page ya Sat-B vice versa usanga rero page yibigumana movement ikirakura izina ryo rigumana movement n'itangazamakuru gaca rironka ibyo riza kubaza mugabo no munsi itangazamakuru se mavumba atarubonye Sat-B mubaza ati n'uzorongora ryari ngo 60 Sat-B navugwa mugabo najo sikera sigaza imyaka kugira kugeza 60 imyaka korosha umwami yuko afise ni Ukaba Nice umaze ukabona nakeranda yo Sat-B no kumaga tukora mu bapfumu mikino bimona aroga mana wala mama tatuaje gafisi bera we bera nakakobwa keza kindero nukuri nje ndibuka Sat-B bagwaye ari mu bitaro vyo mingene kahangayika kaja kumu mana we mugabo Sat-B yakubwiye ati hapa ati aha nta uri kararongo nta uri kararongo. Hello my people, my name is Fally Boy Starboy from Bujumbura mtoto mkali Fally Ipupa Fally Ipupa afana Fally Ipupa afana Fally Ipupa bobo no musuzaje ni Fally DiCaprio la merveille ni Fally wo mu Burundi kuko uravye no kuntu handikwa Fally si Fally ijya ya Fally ujya wo muri Congo ivumbi ryo muri Congo rarize ni Fally wo mu Burundi ivumbi ryo muri Congo rarize chari muto petit vumbi ryo muri Congo rarize gada chari muto avumbi ryo abana wapfa bakiri bato bashobora nk'umupeti yari umuntu yambwiye ngo dramati agi kubita hit ya madame mugihe abandi bantu baca biyumvira ibindi we iwe yatangiye kugira amakomande y'ivumbi cyo muri Congo unda aronse hiti biyumvira imigambi yunguka kimve ati none ko ndose hiti no hiti show ni aronka show zibiri mama muyinga nzo murungikira kimugabo drama kintu ca mbere yaciye arondera goro n'ivumbi ryo muri Congo komande ba Senegal yama ba Senegal mu bwiza kandi nego narigeze kumva mu ndirimbo ya Fizo mini necho sipa wala sipaga givumbi ya Congo aje bavuga drama cyaye arabazi ko bari umuhungu wiwe yaramureze drama kubaza ayo makodere ni kode yanje ni 1 2 code zabo rero bakoresha amavumbi mbona juste umva ni novuga ko ari ibi ni nk'ama OG bafite ama OGM ibintu by'ama projet uzobona nk'urupamprime urucungwe rungana gutya wasanga rusanga nta mbuto rugira maki bari ibintu bya maraki unumva no munsi haba ari ivyo dukonsoma baravyumva byose ni biprojet bigroupe vya projet inkwavu za projet inka za projet abazungu baratwinje amapera ya projet imyembe ya projet amavuka ya projet tu vois
ubu hasigaye yuko n'ibintu uri kurakora ibintu vya projet urazi yuko bambwiye yuko ukoresheje ivumbi ni nka anesthesie ngubugize ravyo ugasanga ari umuntu juste kubera ya plaisir partagé nizigihari ubu no kwemeza ati uganda mwemeze ndafise hit naronka hit income ya mbere izoza na marivage bashobora usanga nk'umwana yarakwimye papa bwatisha ujya mwana reka azoza reka nzomwemeze none simbizi hariyo mpamvu usanga bakoresha ayo mavumbi simbizi ego papa mga presentation yari bwahe nakuja bakunzi ba Akamo sori na janeje fari pupa baze kwanza uheze karagaciye nagira mvuge presentation uburanciriye ego sori banze babandanye kubera ruga mbere duhuye so wisanzwe abakunzi ba Akamo TV sanzwe ntimumenyereye cyane kuri Akamo TV ariko umuntu aje kuri micro ya mbere ni Fali nkuko mubibona cyangwa mutayibona kuko ndi inyuma ya kamera imbere yanyu naho mubona umuntu bitwa Simbizi wasema vumba umunyoni nambaye ya sengri iyi sengri yanje rero abantu ingura bikuisa nabi ehera isaguta isabye Simbizi hari umuntu yambara imisi yose mugabe iguma yera Simbizi imuzu kwirabiraha ubona isagute ire sawa rero hari umuntu ntavuze izina mugabo akunda kwambara mu misi yahera hariwe shooting hariyo shooting mu ma 2017 ama shooting yo mu ibarabara mu ma street hari umuntu ntavuze izina yakunda kwambara umupira bareba baravuga ngo ni karanga muntu bivana none niyo sengre gute ikibazo sengre urumva hari live ya mbere wigeze gukora uri mura sinzi yuko ari yambaye namba yambaye iyo sengre uri kurakoresha imburugini namba ibiye byose live uzosanga nambaye wenda kwaze ibibazo kimwe kubera iki ikintu cyaje gutangaza umuntu wa mbere yagiye gukomanta ivyo bintu tumadurira muri Bankobo toujours je ngiye gutora ivyunguka mugoba wambaye iyo sengrenye ntaco ubiriza ubugiye gutora ivyunguka umuntu yakomanze ivyo bintu niyo yambaye no carte ngiye kuyirekipera sio muri Bankobo turabita niyo muri Bankobo ni visa visa muri Bankobo iyi ni visa muri Bankobo sawa ya madolari wakomanse ivyo yama mu mpuzi imwe yanditse ko Bankobo toujours lundi mardi wewe uza gukomanta d'abord iyo duhuye jeyo ngiye muri Bankobo simba nambaye no sengre nisikirize mugabo wewe njayo kenshi muga toujours nasanga yambaye agapira mbasino we nta mpuzu ugira none nawe uba wambaye iyo sengre sasa buri muntu wese nakazi kiwe ijyanye uniforme none kubera ikije atamuntu mujija kuri uniforme yiwe ugaca ugomba kunjija kuri uniforme yiwe okay nacho none uzomenya gute ntambaye jewe ntako ntagize naramubwiye umuntu uzenya umwe mu ba president mu bayobozi ba urunani n'umupira bazigurira ntaranyishora telefone yanje iri hajya Raja Lionel narakubwiye ati mu mupira masengre y'urunani bazigurira he isoko ziri mu isoko tugiye dusanga izi boro urabyo sasa nilimwambia nipatie sengre za urunani tugure ni duzeni haki umuntu azarambara mu biganiro urabyo nilimwambia urunani hapana dinamo urunani mukana ngwa dinamo arete umviriza Lionel Raja uko ndugu yangu nitaji Raja attention mu bosi waregeze kumva none nakumva egara kurikira waregeze kumva umubosi yigeze kwitwa ku miliyoni 200 muri pro box nujara urumvuga n'aba bosi nibaze umvuze ngo abantu mwe nabo n'abantu afite amafaranga harura pana n'abantu afite amahera cyane n'umukungu mboraze itandukaniro riri hagati uramaze kubona umuntu ibwa 200 miliyoni ntarire wana kabari kibazo ntiyaritse bayivya okay sawa kabara kantu toto voilà rero Raja bakeneye sengre y'urunani
ko wewe niwe tuzinanye abadinamo tuyuwari nabo oya ntituzanye n'abadinamo kweli me urunani raja Lionel aho yaragiye no gutanga intebe aho yakuriye mu kinama ishuri yari yahaye intebe bica abanyeshuri aragabira intebe ibintu byiza bavyumva rero azane isengre hama tudura support yambarire yego mu biganiro hama ibi turabikoresha mu sport tugiye mu sport yego hama Simbizi nshaka kubaza ikintu kimwe umustar hamwe na hit yego umuntu iyo bidifference gute ubustar na hit ubustar na hit yuko canke ni kihe kintu gikwiye kuza imbere y'ikindi ubustar na hit mu bisanzwe ndibuka muri septembre 2021 je crois narigeze kubwira Rapi na Trezo ndavuga ati mwebwe indirimbo yanyu irazwi mugamwe ntimuzwi indirimbo yabo izwi irazwi ariko mwe ntimuzwi rero ngamu ego nukuri indirimbo ne tudahendanye je n'ubu ndi sûr ndi sûr et certain ujya mu petit Melanine boy Melanine arenganye nta muntu yo mumenye kubera erega na Fernando agiye kuza bagiye kumumenya ku buryo ajya mu bantu aha Belisima ikoze umuti bana ko n'ubu nayisanganiro batinye no je sinne bamuhora iki baramuhaye ama television n'ubu baratinya aracaye umanitse Meilli niyo mpamvu nabayije karate sindabibona hari umuntu navuga ati none hakiriko voilà nivyo rero ndo ndakubwiye rero uravyo petete urumva so ingene bimeze rero hit ya indi ibiri yamamaye amahiti menshi yarabayeho hariho indirimbo muri bukankaza utujede mugore w'umubanyi yaje ndibuka kera nakiriko barayikoze man urumva ijya yarandaga novuga yuko yarandagaye urumva gusa ujya yayikoze nta sumustar ndibaza umuhuye mumenya uwo mumenya bunyene dufate n'ubunyene uhagarara ahubwo njyewe ndibaza banivye abaye nk'amakuba kiba niwe muntu botangura gufata kandi ndazi nka njye gufata nabo bandi mana akubitwa mu bandi oya ndakubwira inkuru ntari je noba nivye duhagaranye na njye umuntu wa mbere bushakira ni njye bagaca baboha kandi ndabizi yova mu gasho imane ino muri ya video nubona ngene ko hari indi so none mu dufate par exemple je nasatu bivye ikintu ngaho nyene akabura nk'ikintu gaza bakazi ngato hasigara igari zindi sura amasanga uwo bitwa karabasa umana NJ rero NJ ubunyene umurava cya kweli hari umuntu umunyu bwa tu musuma wo naho ufise no bari umusuma nino tuvuze ni yavuye mu busuma ga hari aba boss nga hari umuntu yambwiye kudashobora kuranka miliyoni 10 utivye gute hari akazi no gahemba miliyoni 10 umushahara 10 miliyoni urabaho nga mugabo nivyo urabaho ga bobo umushahara wa 10 miliyoni urabaho business umushahara kubyete mbembwa 10 miliyoni apana umushahara oya ndakubwiye umushahara w'imiliyoni 10 mugabo ngira umuntu ahembwa 10 miliyoni ngaha apana mu kwezi utivye Oina wale duka iyo business yose bobo nuko kimana nta diru uzokora miliyoni 10 uyatware yose ata muntu warenganije ndakurahiye idiriganye hariho abantu bakora iki hariho abantu bakora man menya yuko amafaranga yose nigwacu erega listen to me okay leta itoye budget y'amafaranga abari amafaranga y'abarundi bose niyo mpamvu uzokumva ngo ni miliyaridi ibihumbi n'ibihumbi kumva n'ibihumbi byinshi mukaga umusundutse none rero hariho uwundi hari aba yatwaye ayiwawe none uratahura ko hariho abandi bantu badakora muri leta kandi binjiza amafaranga yose
indaguhe twafaranga gusa ega reka bafise akazi kiwabo amafaranga nayo bakreye bagasabase amafaranga yawe barakreye amafaranga sa y'igihugu amafaranga yose na ya BRB vrai ou barihemba barihemba gato amahera yose na ya BRB urabyumva amahera yose na ya BRB yose niyo mpamvu igihe bavuga bati nimuyazane mwanse arabiba ipapuro vyarabaye haga nicemeza yuko amafaranga siyo yako amafaranga na y'igihugu you understand niyo mpamvu rero leta ayo amafaranga yose afise nimero amafaranga atagira nimero bisigaye yuko igitigiri cy'amahera yose cy'amafaranga yose ari mu gihugu urabyumva inamba zose barazizi pe haraba yatabura hari inkozi ziki usanga amafaranga bayatabuye ushaka gushwara ni demu usanga ariko yatabuye bivanye n'ishavu umva ko ivyo biharo bibe bitakaye mwashwanye urabyumva niyo mpamvu iyo bakoze amafaranga mashasha sivyo ivyo biharo nyene bihaguma niyo mpamvu bagusaba yazane tugukabire urabyumva iyo rero ubonye ari abantu hari amaravuga bati ngo tumaze iminsi 5 za 10000 turiko turabona bisigura yuko ari abamesha bazitoye za 10000 bazibiki wabo barazibikako urabyumva uko nisikia rero leta ikiraharura ati amafaranga igihugu kizokoresha barashiramo mu burimyi barashiramo mu bya culture urabyumva barashiramo bya naso bw'abasani muri budget y'igihugu urabyumva twe tuba turimwo ibi dukora ngaha uzovuga ati ngo muri communication hazoja mwaya abanyabwenge rero babandi nakubwira ati ashaka kugenda ugasanga n'amafaranga yagenewe nka Akamo TV ugasanga muri budgetisation y'igihugu baravuga ati wara muri Akamo TV abo maru bafise ama web TV bose leta yabyiga byose niyo mpamvu baravuga bati ubushikiranganje tubuhayaya niyo mpamvu rero abanyabwenge babimenya baragenda bakayatora urabisikiye sabakozi ba leta nani Akamo c'est pas pour leta ngabikorera igihugu ikorera leta ko ikoresha amafaranga yayo ya leta c'est-à-dire projet iza iraba Akamo niyo ama projet abari mu bushikiranganje bwituma tumanako ahwanye n'ivyo Akamo ikora sivyo umuntu agenda gakubita ku miliyoni 10 par exemple numva yuko izo miliyoni 10 zari za harimo niza Akamo zarimo nibyo ubarase kuvyemera ubarase kuvyemera erega ivyo bintu biragoye no gutaro kubera ko urebye basi nawe uvyuka kubuka miliyoni oge murandaba henda kwereke par exemple murandaba abantu bagurisha vya marimi kashe ko kashe nkaraba ama commission babaha mara kugira uzokiza miliyoni 10 nibo bantu bambere bakora cyane barakora kuzuba voilà uronka commission nyinshi numumesha yicariye mu biro no nizuba tajyazi nibizo ndakubwira asohoka wowe ugenda umva wowe uza gupaga sariya uza kuronka dernière qualité y'amahera none hari urundi mumesha ripoeshereje afise n'ikikobwa ciza c'igitutsikazi abega ivyibuje cinzobe kakimicaye ngonga na laptop gusa ariko araba gusa ingene ati aja babita ba super aje agumara nta code agira ngo bayita gute ya code aja si philosophe apana we ifite idea afite takoringana gutya risara jaune wala jaune mari je narigeze kugira ku mu boss umwe ndaho umukobwa aje kumuraba arabatano umukobwa ni kivejuru umukobwa umenga ari nikiyo hari umuntu usanga poyiwe si ari uruntu ikirere uranzi ko rijya zina rya karamasase nawe rishobora kugufata hari igihe bivanye n'umuntu yaje Yohana ariko arabatiza Yesu agomba kubatiza Yesu yavuze ati hari umuntu aje sinshobora no kumwamburira kunama ngo ndamwamburira imirase amukure basi imirase ndi kuri uwo mukire nabonye haje umukobwa muremure afise inzobe ubona ko atari inzobe ya mukorogo mugabo ubona yuko amavuta ashobora kuba yisiga mana umukobwa naragerageje kumwegera ndabe yuko nibona umba
abayamuronda ivyo bintu bibaka abantu benshi urumva basura ava muri climatiseur modo climatiseur niwe usanga rero abasupera ya rero niba bayicaye iruhande yiwe n'aka laptop gusa abakinagizwa bari hariya wewe gusa ngo maharo za 10 miliyoni warashobora gutura 10 miliyoni siji ko muko munabireba vizuri niwe ndavuga yuko bobo nuni turatahura paza sinamwe spirazi kwi ariko simbizi ivyo bintu gereranije simbizi mendevre munaterura umuzigo amagufa irangana ko ni umubosi ese ukora cyane nico hari umuntu ategereza kuba yarenga hari umuntu kuba yarenga umuzigo uteruye awushize ngaha ko biri kose unoza kujya menshi wagenda kuraba gukenga igihumbi erega mwimonde tugezemwo abakora cyane n'inguvu wala sibo baronka amahera uratahura yuko hariho uwundi muntu ajya inguvu z'abandi ugasanga hariho hari undi aba yashoye nawe mu mutwe wowe ufise inguvu mu mutwe cyane sasa erega zijya nguvu ziwiwe nyene nawe mu mutwe iyo nakubaza ikibazo kimwe iyo ubonye nk'umuntu yakoze akazi karuhisha ukabona karuhisha nyene ubonesha n'amaso ukabona hembwa amahera makudu vyakira gute bo kubera nakazi kiwiwe ntibiragutusha ukabona umuntu ati yarushe ego birashika mugabo nta kundi wobigira ubundi byakira gute wewe warakoze nawe ufise inguvu ziwawe mu mutwe zo mu mutwe mu bwenge unakoresha nawe nkeneye kuja nawe akoresha inguvu none nubona ibigatanya none wamubona simbizi ntiwamubona ibigatanya kuri akeza bikorana amakofi bikorera ibihumbi jewe kwisambari ku makofi amagufa bajya bakoze umubiri oya mugabo urumva none wumva wasigereranya nawe ugiye kuri Akamo TV amajambo yiwawe faster mugana miliyoni 10 maranje mugabo nta Akamo TV mbase imibihumbi ega nakubwiye 10 miliyoni ari amafaranga yitwa jewe nakubwiye amafaranga yitwa ega amafaranga yakamimpa easy je nakubwiye amafaranga yitwa miliyoni 10 nushobo nta musi numwe uzojya komisiyo y'imiliyoni 10 ata muntu warenganije I'm telling the truth okay uvuza akantu ko kurenganya hari umuntu bitwa Edson ndayahoze ndamuzi n'umuvandimwe nayo no muri komite aheruka guposta ibintu n'umunsi umwe bimaze umunsi umwe avuga neza nareze uko uzosubira kuvuga ivyiwe inzira yiwe ni 300 y'amarundi oya mugabo sina no iyo post urumva nikoresha umwanya yakoze yahawe deal ukoresha umwanya jewe ofete ubu ari ikintu kimwe nama mvuga ati umuntu wese azi yuko akoresha ama strategy wanje wazuze baramikora kigira 10 ko je ndumuvugishwa narabwiye abantu bakora ivyunguka ofete je no dezavuga ati kumbi zina ryanje rivuzwe n'ibihumbi 300 uno musi leta mvyeyi leta nkozi kugira tuzogere mu 2040 twifashe ibihumbi 2060 duteye imbere nuko turema imirimo buri muntu wese agasoromera harima uravyumva nta muntu numwe ashobora gukorera miliyoni 10 ntibibaho kirese ukora amanyanga cyangwa ukarenga umviriza umuntu wese uzokumva atarashobora gukora amafaranga akavuga ati ninjije miliyoni 10 z'inyungu ni bibiri yarenganije umuntu cyangwa yakoze yadandaje bitemewe n'amategeko erega wewe dossier utangoye kuzana reka ndakwereke none gasimbizi reka nkwereke twisha abantu arindira kwica abantu baratanga narenze 10 miliyoni ivyo bintu sha none gasimbizi reka nkwereke wewe wikorera agafuko kiwawe sinzi kifari apana jeo kifari urakadandaje nta muntu akwirutse ko ntako wiyivye ifari ni urumogi si n'urumogi
urumva nabo bagufasha bari muri mubambe umuryango wawe usigara uburana avabaje nkuba gufatanya aho gafuko kifari kibanki kabe dramati yaririmba si muri mubambe none ngaho ega ndabwiye ati nibaza kubeshe ibireo ni 10 nimba muzogumva nimba muzosanga aba boss benshi barabagije ibita fraude fiscale ntibikunda gushobora gutunga amamiliyari uri umwe amafaranga n'aya twese ntibibaho none simbizi hari umu apotre yitwa muvuga izina twe turababu ikibazo sinzi ndibagiye izina giwe noze uwo milliardaire Jean Paul oya hari umu apotre amazina asirikira bayahaga simba yahaga amazina asirikira ku marezo sosio yavuze yuko we yarongoye umugore yego ahembwa 2,500,000 par mois sivyo umbari 10 none ni 2,000,000 none ibaze uba afise umwana sivyo umbari 10 miliyoni yahembwa ikibazo afise umwana sivyo none nyimba we yahembwa 2,500,000 par mois ico gihe dufate basi ni nyuma nk'imyaka nk'itanu sivyo yakora iki sepa akazi yakora bamwe demisiyoni imba mawese none wumva amafaranga y'urusengero nisikirize ni babantu apotre le prophète araza ibaze nk'uwenye numva hinda ngahe 2,500,000 urazindura abayateye urazi terrorisme aba yateye abantu ngo muzopfa muzosha muzogiye we terrorisme bayagize atengereza gukanga abantu abantu akabaho n'ubwoba tuzosha ivyo byose mufise nari muza mwijuru rego usanga rero umukirisu ikirato kiratabutse mugabo profete yambaye kirato kirako munani Jordan abakunzi ba Akamo TV reka ndabibutse yuko Simbizi no munsi yambaye neza yambaye yambaye Jordan mupya mashashi yayikuye mu vyunguka ni urabona ko ari Jordan ega ni Jordan dogora none si Jordan okay Simbizi ni chapeau yanje Elialia izo chapeau ndabe eka bakuzanire chapeau iwawe ni Jordan ora biranditse ntibaze ngo nakaru twabanditse ngo nako byanditseko Simbizi niwe muntu wa mbere nabibutse abakunzi ba Akamo TV niwe muntu wa mbere yatanguye kwamagana ibijanye n'aba bantu banza bagakubita amahiti Burundi bo mu Rwanda baza gutora amafaranga Kenya batora amafaranga amadimiri yose urabanze kubona ko kuri banki babura minoti za 10,000 baduha 2,000 zaraheze bagacha bitwaza narababwira kuva kare aba bande bako banakuye hapa none kwera aje agakora show akinjiza 200 millions eske binjira ku manyarwanda nibinjira ku marundi uko niko bavida bank centrale iyo akacabi ingorane ngo amafuromera yabuze ziko Rwanda za 2010 sasa none kwinjira show ya Bruce Melodie kwinjira yarangaye miliyoni 200,000 wowe ukabona umengo tuye fiere kugenda kuyariha or equipe yose yazanye nta murundi numwe arimo sho ni wenyene yayiteguriye bagaca baza yande yatwara kujya nyene bagaca baterura amarundi yose bakayapakira mu mabegi barabe ba Rwanda bimwe twarabyumvise muri mu Rwanda ondire muri 90 kombi ngo barapakiye amakamyo bank centrale barayivida batwara amahera yose wala ni birakuaga hivyo hari amataktike abaho kugira ubukene umwe mukubitiki hage dufate nk'imipaka itugana bank centrale ega hari amafaranga tugiye baturaba nenda para utana faranga utishaenda nico kwasanga ukabona amafaranga yote pi ashaenda kweki baraza nga bateguye bagize communication mpize neza babaza ati ama stand ni gwabo urazi ko muri concert imwe ashobora kuribwa na 500 millions 500 même milliards kandago exemple umuntu yazanye ujya ni dajo imana dose nuko bajya voilà bagarumva nuko ari bari bazanywe na brasserie na brarodi bamuhaye amafaranga ari kuri equivalent ya 900 millions y'amarundi
urabyo none gusa nuko bamupeye bamurishe mu madevise c'est pas non na yabo bamurishe mu mayero banamupeye mugabo umenye yuko iyo aba dufate nk'ujya nka Dajo ari umunyamahanga yamuzanye uzi neza yuko uzogenda muri concert urihe amafaranga ganukura dufatire yari 30,000 mengo ibintu mwe n'ivyo yaba ari nk'umunyamahanga yamuzanye ngaha kujya aya mafaranga ataguma nganye ne mu gihugu ari amafaranga acayogwa ndazi neza yuko isho zibiri isho yakoze umunsi umwe harakoze amafaranga arenga umuriyaridi kubera sisiyoni kuri muza tunga siyoni yaragaruje yatanze 400 millions produit tanga yari muri equivalent ya madevise 400 500 900 ibose ari babiri c'est-à-dire iyo abarundi babikoze ivyo ari abanyamahanga inyungu bari gutora yose baca bapakira amabegi niyo mpamvu namabwira abantu ati umuntu aza gukora concert hari abantu baza bitwaza ngo shongo yahombye kubera iki nuko bavuga kenshi tujajinga sur base ivyo turabisha amaso niyo mpamvu rero abarundi turakunda gucira abantu urubanza uravye kava yabo kamubona batafaria nuko cyane umunywa rumogi nk'ibi nimwe nareko ndabwira kare vya NJ udufashe turi kumwe utamuhita muizi uravyumva satubi udufashe turi kumwe umwita igisuma gusa nuko avuze atakora kuza yifiyete shiminwa uravyumva kubera iki trafisi wa muco mubi wo kujajinga umuntu kuri ingene umubonye bwa mbere ari niyo mpamvu uzosanga aho ngaho muri ABC ari aba ministre ngaho bobo bamaze ko aba ministre muri ABC bajya muri global nambari global aba millionaire baye mari je muranduga hajana tipe gakubititse mugasanga mbaye ikoti sasa tipe uramba kugira iki yambara kujya kugira gukange ayo yambara kujya kugira gukange kubera iki baramaze kumenya yuko umurundi ijya bashaka gucira umuntu urubanza y'ivyo ubona ari nayo mpamvu abaza twe twabona ngo bujuje cyangwa ngo ntibujuje ibyo navuze kuri show ya Dorcas na Vestine aturashaka kuvuga ati ngo ntibaronsa abantu eski objectif ya concert mwari muyizi kubera ko ne basubiye inyuma abafashe ibintu byose barabagira guke biba bitagute bari abasinyaye amanuza ya video yose barayafuta baragira iki ngabyo hari umuntu rero aza afise izindi target ziwe rero kumenya impamvu hari n'abantu usanga baje bari barahabu bebo rahabu yakodekiye Yeriko wa mu maraya muri Bibiliya rahabu Yeriko asiko mu maraya tu yari mu maraya mugabo yarafashije ubutasi kugira baze gutera Yeriko bira rahabu ntibyari gukunda yuko abisirayeli bagenda bajya kwataka Yeriko rero hari abandi bantu baza bukabona umengo ajari rahabu canke jini barahabu kumva ntumenye izindi kauli ziba ziri inyuma y'ivyo bintu niyo mpamvu rero ibintu vyose hari azavuga ati ngo umuziki ngo si politique ngo entertainment ibintu byose ni politique nari abankubu no munsi no mu Rwanda ntibari muco na par exemple ndakunda fatira ku Rwanda abari imvyibo sa indirimbo ziko zirasohoka byose byahagaze bote bari kuri gahunda zose za Republika uno munsi mengo il paraît que birashoboka kuba yuko muri Tanzania amatora yemirije Diamond Platinum yamaze gusohora indirimbo ya Samia Suluhu bamaze no gusohora indirimbo ya president wo muri Zanzibar sasa wazi ko ari kubera iki menga hagize umuntu abikoze uravyumva gacagomba gutera amabuye tu ne peux pas avancer na namwe ushobora kugera utashobora kuja mu ntumbero y'igihugu uravyumva niyo mpamvu rero kenshi bazokoma baducira urubanza bivaye nuko twebwe nyene twitwara ugasanga natwe bwene nshaka kwitahura tumenye ingene tujana n'ibintu afite nuko nacenja muri izo story z'abantu zenya uravyumva nuko twari ivyo by'abanyarwanda niki tivuga batora amahera batora inoti bagira nuko imana zose nuko umuntu yakiyazibira
hakiri kare kuko nta barundi nabo bagiye kuyatora iwabo yaba ari ibintu ganyaganya natwe bari kuturekera abarundi bacu tukagenda tukayatora mugabo baza kudutorera kugira bavide isandugu zacu ivyo ntivyari biryoshe negatif kwa semba no fisa gakobwa kanyabwa ati no mwamikazi no nambukeneye yuko ego ingutore gwacu nasubure kuri tuze gutora gwanya mugabo ukeneye yuko abanyarwanda tubaha menshi urazi ko n'indege yabo Rwandea urazi ko abarundi ari abantu bambere bayigiramo acasha Simbizi reka duhagarare cyane kubijanye umuziki nyarwanda no ku muziki ndundi wewe turazi icyambere turazi yuko ari wewe wabigizemo uruhare cyane urugamba ratanguye kuva bugurura imipaka urugamba watanguye nkuko bivuga rwatanguye ari urugamba mu nyuma ndarundira ibyungu ziboneka hari inyungu byazanye mu muziki ndundi mu kwiyamiriza intuzenya je ndibaza umuntu ashobora kugenda kuraba ku mukubito ndibaza Juste Gaël ari mu bantu twakoranye ibiganiro byinshi ndiko ndagereza gusigura ivyo bashaka kugenda ukaraba ukuntu nangana kashuraba ubu ubona ucibona yuko ari ibyo bintu byabyaye umusaruro sivyo kubera ico gihe hari ibiro vyiyongereye uno munsi abamwe wacu kandi n'abaririmbyi bonyene kuri bo hari ibintu byinshi byonge hari ibintu hariho imbono baronse hariho ikintu bagiye gutahura ava twarabikora ndibuka nk'igitangura no rugamba hari abantu bavuga ati umuti para nk'abanyarwanda je n'abanyarwanda nanga mugaje sinkunda injyaje sinkunda aba hypocrite uravyumva nambukeneye yuko uvuga yuko turabavandimwe turabavukanye twese sivyo ntitubavukanye mugihe unkeneye gusa ari umuntu usanga avuga ati je wankeneye ndonke mugaje ndamukeneye sindamuronke umubure twarayibonye n'aba director bacu je ntako namubwira Elari ati John wewe kaguma wiye akora abanyarwanda baguha amafaranga sagenda yakubite witaye mingi ntaruki none ubwo natugenda kurondera yiki sinzi nta kintu ndabira bisubiyemwo nta kintu niki uburundi bwagenda gukora mu Rwanda mugabo uburundi burashobora kwigira ku Rwanda kubigiraho gusa twebwe twarabahaye ubumenyi ntiyakujya kumwigisha arabigisha batwigisha shimi ibintu ko yatwigisha ibintu bikomeye ko atavyaplika mugasanga hari uwundi mwana yigishijwe shimi ugasanga shimi yayikundishijwe n'umwigisha bo mu 9 kwigisha CH abase numba de C4 ou 4 ufise kepe numba atome we ari ingwa gusa mugasanga lo type ubu n'umufarmasi yakomeye cyane ugasanga umwigisha shimi yaramukundishije shimi bituma ayija mu mizi uko niko abanyarwanda ndiko ndakwika abanyarwanda abo abaribo yego wamwigisha rakwigisha CHD VGBS 4 atome kakagenduko wamupeta kabitora bakayibora mu ikindi kintu ugasanga akora mu mayizine ya pharmacy nibo bakora imiti bazi ko imiti ari chimie na maformule akomakomeye ugasanga undi nawe yigishijwe physique ari bandi basanga ubu n'abantu bakora amanu zenya amanu zenya moteri biki usanga mugabo urumva ugasanga bamwigisha aracari wa wundi nyene basanga nuno munsi arakigisha kuri rya shuri nyene arakigisha bya bindi nyene mugabo ntiyakeneye kwa avance mugabo harabo yaramuye gusa ndibaza turabeye nko kuri Big Fizzo hari show yarafise mu Rwanda ntiyagiye uwo bivuga kiki kuri Big Fizzo ni urumva ni ofite ni bingene nariko ndagusigurira ndakubwira juste ikintu Rwanda turukene tworukenera ko ningene bo biyubatse Fizzo ndibaza uko bigenda kose nakubwiye yuko no munsi igihugu hari ibintu bimwe bigenda birahinduka avasi ko byari biri bose abarimvye bamwe bariko baratahura yuko igihugu ari igihugu uravyumva nambo no munsi abanyarwanda je ndibuka muri 2018 hari gitaramo kigeze gutegurwa cyateguwe na DJ Paula ikindi cyateguwe na Gera Plaza arico cyakindi Bruce Melodie gihaza acafatwa mpiri kijagiye ni leta y'u Rwanda yababujije kuza
sibo banze kuza. Okay. Na mère de la ville ndibuka video Freddy Mbonima honorable tumuramutsa hari mtama irambere. Honorable Freddy ari mère de la ville arakorana ni video avuga ati Meilli ingo umutekano urakwiye. Ni wose. Ico giteramo cyari kubera mwibarabara. Ico giteramo cya Meilli cyari kuririmba ngo na karabasasi. Igiteramo cha Bruce Melodie cyari nko Kidumu na Big Fizzo. Cyo cyarabaye kuri kwame. Urabyumva ari cyo kimwe giye Bruce Melodie aza acafatwa mpiri. Ku minota ya tusi. Mugabo umenye yuko ni leta yawe babugiye kuza. Kubera bo burumva bagira kuri programme za leta yabo. Yo biraryoshe no musi ko abaririmbyi bacu bavuga bati hajya ahantu pour le moment twashize igufuri. Eji gufuri ni bari kumva Fizzo n'umuntu afite influence. Sivyo? Fizzo n'umuntu influencer akomeye. Sat-B n'umuntu influencer akomeye. Jendo n'umuntu influencer akomeye. None ni nkaje wombona ati ngo je ngo nagiye mu Rwanda. Erega mu Rwanda uragenda bikunda reka tubonye yuko none reka nkwereke nogenda gukora iki oya reka nkwereke ubu bo gutumako Simbizi wasema avumba akavuga ati ngwana ngo tukwereke ivyungu ukora mu Rwanda jewe erega mu Rwanda ndungiswe na leta ega man hari abantu twisuzugura man ega tudufisa ama brand man je mfise ego ndafite na famille mu Rwanda urabyo je mfise plus de 100,000 abonnés urabyo mfise abantu barenga uraza abantu ibihumbi ijana sike savo urumva bari abantu 100,000 dufate ni 100,000 dufate turabe nka province yose ubakubisa muri ville bakubita bakuru urabyo hari province sangi ifise abantu ibihumbi ijana province yose none za cyankudu zifise abantu bangahe sikia bose baraje kubi Bujumbura. Okay. Ari ngama komine. Ego utumuvuga ko buraza ubupeti wa province yose nanga karusi zifise abantu bangahe. Uranga abantu nkigihe bavuga Samira kuna aba province ari sur pepe turayanza Gitega za Kayanza bagenda baravyara nkinuze none okay uzomenya ama province ari mwe abantu benshi rabaza makamba ubu bamubura matari bariko arapamba n'abantu baharitse usanga afite abagore batatu bane nawe windi bizoza mu kibitoki wabura bobo usanga umuntu afite abagore ba Samira man ukazanga province yose toto moya sikia huyu hapa baje gupaga saye mani makomine wowe ibazije mfise abantu barenga ibihumbi ijana barindira ijambo je ndababwira uravyumva abona bakanzeko mugabo abankurikirana bose barenga umuriyoni ukwezi ucumbwira uno musi leta yafashe ingingo iyi urumva yuko ngiye nkagenda naho nogenda mu Rwanda nta foto nta kini kinyakini para bya bindi ngo media tuwa ngo ngiye kuri radio Rwanda no abo bandiko ndavuguruza ingingo ucume ngo turi bigaba namba leta yavuga ati ka twashiri gufuri respecte ça makumusi bonyene bavune igihe igufuri zivako nitwaje yo hareze yego alors fresh rero turarinde imana ibintu by'abarundi n'abanyarwanda turavyaruzanya iyo bishe turi mu gihe byo kuvyaruzanya tunapoesha mu gihe bigenze neza turasubira bikabenda niko bigenda il y a les hauts et les battre les bondés les rwandais iyo tugeze mu bihe bibi nuko nyene tubanye nabi uririnda uwagatwe gato akarinda uruguma niyo mpamvu abanyarwanda bo barabitahura je nako ntagize ndabwira abarundi ati mwene wacu abanyarwanda ntibanyumva gushika naho leta nyene yafashe ingingo yo kwashira igufuri uravyumva rero nka je mfise influence je ndazi abantu ban following nyene bangana ndazi condi jewe ndazi condi anowe mai bese no cyafata ingingo iri nyuma y'intumbero ya leta urabyumva niyo kutukabana president aragiye mu Rwanda arashobora kuja hanyuma oya nibikundu ubu we vipi arashobora kujayo akabya anye agiyeyo na jewe umviriza ntaco agiyeyo menya yuko nanje umunsi nabonye nyene icubahiro ndayishimiye arahonye ikigaye namwe tona kigaye arashobora kujayo kubera bo we afise none ndakubaza abanyarwanda bagira batangure kuzanga kugwisika gamari banzi hapa arikuye hapa kula kupa balianza mapema man
mugabo umurindi umuvuduko bajemo ku bwinshi ubwa mbere baratinda mu ma president amaze kuza ngaha akagenda mugabo mu nyuma baciye baza ku bwinshi ndo hivyo nasiye ni izi natwe umunsi twabonye imigenderanire isubiye kuba neza wavyugaye yavyuguruye tutaenda Rwanda arezi ganda kumbuye abanyarwanda kazi ariko Simbizi nubwo biruko nta terambere turabona mu muziki ndundi terambere irahari riri ku muntu iterambere mu muziki ndundi riri ku muntu nasanze n'ingingo gusa bafata iterambere ntuzorindira umuntu ngo mpaka ngo aze ngo agusange muhira ngo aze ngo aguteze imbere no wowe udafashe ingingo zawe zituma utera imbere nta muntu azogera umuziki w'u Burundi reka ndako example uno munsi indirimbo zose ziri hit ziri on trending ahiza abarundi neza abarundi ariko nta masho nta ibihe by'amasho ibihe by'ibiteramo ntibiragera rega umustar sivyo none bimaziki ukubita hit song zirenga 5 zitatu atasho atavyunguka erega bijya nivyunguka ubiravye nivyunguka ku musa ivyo rero bivana na business plan y'umuririmbyi uno musi ngwana dufise nazozi umuririmbyi aragenda muri studio ata plan iza guherekeza ivyi hari n'abantu bagenda muri studio gakora je suis sûr certain yuko ige Fernando akora Berisima ntari baza kwizoba hit nawe ne yaravyivuga ko so bisigura iki rero uyo rero urumva nta plan nimwe niyo mpamvu ubona ku mutwe nzagenda karimba album umva nigeze n'imiburiburi indirimbo yawe imaze kujya hit uciye ubwenge panga plan ivyunguka byo kuko kuno muso ashobora kujya hit xita ukazosigara uricuza impamvu utigeze uprofita nago example ya drama ngene muga drama la profita hiti yaramaze kugira utuntu duke uravyo usanga muri hiti yawe ugicugura mu Kongo drama gusa baguma bavuga yuko yahonje drama niwe ngene hiti ngagoma ja down ngagoma ja drama erere yakoze ngene narayizi mwe ndakubwira example muri 2018 2018 yego 18 19 non à 2018 18 non 2017 nigeze kubaza Frank Generation 80 ndamubaza ati none ndakubazega Frank indirimbo mukundiki wayikuye mwiki bajo ambwira ati kiretse kujya abana nta kindi ibibazo bibaza abantu nka bagenda kubibaza abona abantu bakoze ama mega hit urabyumva ego n'ama mega hit zizaharijo bageze harijo ya mwa Apple Music iramuha utuntu du privilege dutandukanye mu budiri butandukanye maybe haga n'abantu benshi bamuheza amadiri yo gucapa kubera bazi neza yuko hari yagize yarayivyayemo n'umwana burya bobo ujya mwana wa Jori so harijo Jori yaravyaye n'umwana ega nivyo ndakoreza ibiharuro vy'amahiti n'ico bikuramo biri simple hit bikuramo umwana kubera n'ubundi ikintu cya mbere upambana kujya abana nyene none kandi abantu amazins bavuga yuko nawe oya mission ivyo je n'ivyunguka je nkora ivyunguka je mu mafaranga je unkeneye muri kuri plateau yawe mu mafaranga wo guhamagara kuri kwe nk'iki oya ivyo je n'amajuma noti je ndakunda n'abantu banene fanati simbizi tuyaga ivyunguka barabizi neza ushaka uri umukobwa arabizi neza yuko amafaranga ivyo n'ivyo wawe urabyumva ibyo bindi msinyina wa mwamikazi yuko pale uno munsi wait kidogo Kharijo afise hit yitwa kuri kakagezi nani ujya nani 20 generation 80 ari ma mega ngombe indirimbo zasoboye ku mbe mukundiki urabyumva bali no legend urabyumva ntari n'indirimbo hose everywhere urabyumva abo bose habo mwitangaza makuru murabegera abo bantu mubabaza ati mwebwe mwagize amahirwe mukaronka amahiti ahandi hantu
upfa kuronka hit gusa ama contrat shatibuka kameme nushobora kuba ufise hit nka Belisima ugatora televiziyo radio isanganiro akaba ariko gashira ugazovuga ati naraho televiziyo radio isanganiro televiziyo bisigura yuko kandi ngo bisigura yuko iterambere ry'umuziki wacu turacafise urugendo rurerure bavuga bro turacafise safari ndende mu gihe utaramenya agaciro valeur yacu net kigendinde bamwe ugashobora kuja ku kiyo ukiraba hamwe ukidefinisa ugacumenya uriwe ati jewe ugondi nuwo guhembwa televiziyo est-ce que televiziyo c'est vraiment baragashimye ni jewe kuja kugatora nkanayira cyangwa ndarungika umuntu ajya kugatora babivuga hamwe no wacu amafoto meshi esa aho rero kwimenya je nafise dufate nka jewe par exemple hari ibintu ushobora kunshiramwe sinanke kubera ni pa mugabo ntashobora kuza ngo ndabibonekemo uravuga hamwe no wacu ntatuma bibaho urabyumva bro nuko babigenda kumenya profile yawe kumenya ngene wakwidefinisa kumenya agaciro kawe nicyo kintu cyonyine gisigaye mu muziki w'u Burundi n'ahandi bisigaye byose abo bose bumva baza gutora abo bumva ngo badaju bande nabande baza gutora amafaranga aha bamenyekaniye ku ma platform nabo bose bari kuradugiramo mugabo no munsi namba wumva ati daju bamuhaye 900 million wowe Belisima ntibashobora kuguhereza wowe Belisima baguha televiziyo y'ibihumbi 200 urabyumva kandi mwese mumenyekanira ku ma platform amwe umva muri ico gihe ntuza kujaji niwo kwiraba no kwimenya kamwe ati none jewe agaciro kanje naka ivyo rero kumenya agaciro k'umuntu so umuntu agutegeka niwe wenyene wirimbura ukimenya nega Simbizi yego ni kubijanye na entertainment ego ntaco uri hit ukurikirana n'abantu benshi je sindi hit ntaco urazwi ndahari tu mbaho ndahari ukora ivyunguka naco uno munsi twamaze twabonye masaha mu gatondo twabonye live yawe na Sat-B yabaye ejo hanyuma ijya live wewe na Sat-B mubanye gute twumva ngo karabasase ngo ibiki hanyuma hari akantu gasa nka katrendinze uvuga ngo hao leo mtu hao mtu ni wenyine nsikarabasase yavyivugiye bica ntaco ni karabasase hao leo mtu na hao mtu bica bihurira hamwe rindira acahurizwa hamwe n'amajambo waciye wandika ngo yanse kurya inkoko mu Nyakabiga ahisemo kuyishira abapfumu bayige ivyo bintu bihuza gute none je urumva kugira nyishuri ati hao mtu apa ko murabizi neza mwese ku bantu basunge bankurikirana barabizi neza ko nari mu rugamba rwo kumurongoza ku nguvu mpiri kuko mu idini rya Islam biremewe urabona nka hajya twahuriye ejo iyo nza kuba mfise umushehe ari hafi yanjye urabyumva hagagane bari kururuka ijya modoka dusasa hasi umukeka hama baca barongorana mugabo nkaje urumva Paulo mama kuko sindakwa mu Nyakabiga ngo umugore bamunshikirize mbumukwe wabo kugira nitwe musaza wa Belle Nice Belle Nice nawe rero yambwiye ati yaravyemeze yuko naye hataoleho urabiva meno wacu Belle Nice nawe yaremeze ati hataoleho jere nari mazi iminsi ngira ibiganiro mpimiriza yuko Sat-B yogenda gukora nk'ivyo je nagiye gukora mu Nyakabiga je mu Nyakabiga naragiye ndasaba ikigongwe kuba naravyayeyo niyivye ndasaba nk'abavyeyi mu nyuma ndagenda ndasaba irembo ndishikana baranyemerera tuno munsi inzoga ziranye uzoze uraza wugama mu nyuma n'ibindi bikabandanya gukwa vy'inkwano sawa
Sat-B ça fait 7 ans yaheruka atera inda Bella acara namwiba no muri rya live bone bari kumwe kana kabandi kamari karoga bana Sat-B aje mu bapfumu cyane yana kabandi yagatoya kavaye mu rusengero urabyo uno munsi ngakajya sinzi ibintu yagashizemwo uravyumva nako nakabwiye ati baby sivyo haolewi mtu ati ndio na Bella aravyemanga cyane ninza atabana bacu abana mu myaka biga n'abantu nyene baba batahura ibintu bagendera n'ubuntu uravyumva mu nyuma rero je crois yuko Sat-B ko yaravyaranye na Bella kwa Bella ko bavyaranye ko azogenda agashikira umuvyeyi akamubwira ati muvyeyi n'ukuri kw'Imana mumbabari narakoze amakosa nabikoze ndabizi nibigirankana mbwa mumbabari nacumuye ndabizi avyo yakoze kandi aguma yihagararako ikibabaje rero cyane ni ingene yagenda mu Nyakabiga bakamwakira bari kumubagira isaki nkuko je babikoze acahitamo kuyi mugabo ndazi ndishire seta ajya kwa Mwajuma ndahazi ni kuri 16 030 umunsi wo kuru hajya umufumu nyene yabaraze bajye ujya mu kecuru ari hajya cya mugore ndamuzo mutsaho mega Simbizi umutama je nakuriye mu bwenge ahantu hose hari abatalamu ndabazi urabyo ndishire seta ajya bamutumye nkoko yera isake yera genda urondere isake yera kandi baca bayijya none Simbizi kumengo hari ukuntu ufitiye impuhwe Belle Nice nta kintu ni ka Belle Nice umaze kukabona nakeranda yo Sat-B no kumaga tukora mu bapfumu mikino bimona aroga mana wala matatuaje gafisi Bella we Bella nakakobwa keza kindero nukuri je ndibuka Sat-B bagwaye ari mu bitaro vyo mingene kahangayika kaja kumu mana we mugabo Sat-B yakubwiye ati hapa ati aha nta uri kararongo nta uri kararongo none Belle Nice none we bimeze gute muri entertainment none acha muri rinzi aririmba nyene bari kunura none gatano none ni Sat-B bifise mu ruhare none ivyo ntavyo nomenya ivyo nibo none kubera iki none nta gishasha tubona naye no yarapostinze amafoto muri studio yabo njaza ko bafise ibikorwa bagomba bakora ntavyo nzi mugabo jewe mu bisanzwe ivyo mba nkeneye kukurikirana ivyo menya je nka Bella ndamufata ngo byo muri Empire n'ibiki Empire kwanza ntibaho by'amangete bagira tout simplement nkeneye umukobwa wacu arongogwa uravyumva so ndabizi niteka namvuga mwatifuza kurongogwa byakunda bose arifuza kurongogwa kandi bakunda na furiri bagire bategure tuje kuyora urabyumva gusa vyonjohera vyonjohera bibaye canke azotegwe kapaza harafyina aba diaspora ngaba badafyina juzobona bakamutwaye cyangwa maya yatangwa Paul mtu yaramaze kuvuga ko karyoshe baby we mtamu man hazuzanga mu diaspora ana abanyene bamwihesha ubudiri inyuma azobona bamuteka pa umugore asegara murondera namenye arakana bakubwa mu Nyakabiga araguheba imene ari imene ugasiga azwasanga ikiziriko kazi ntiyavuze yuko kamata oreho Simbizi inyuma y'indirimbo ya Sat-B yarana kuririmbyemo inyuma y'indirimbo ya Sat-B harabaye amajambo menshi ya Big Fizzo na Sat-B kugeza n'igihe ubu avuze ati ndemeye romva ndemeye wewe kuko byatangwe kuva kera hariyo ibintu byatangwe kuva kera bashana hagati ya Sat-B Big Fizzo ama competition kuva kera muri kera we nawe ndibaza warimwo ama competition ibiki sivyo ama challenge hagati ya Big Fizzo na Karabasasi none amwita Karabasasi ndamenyera kuvuga Karabasasi nacho Karabasasi ni ikintu kindi byoba bigira bitu kuko ngakijya gihe turavye
muri entertainment hari hameze neza hari abafana ngo band boy abafana nkuko tubona ni kindi kintu tugiye kwitega hagati y'ibi bintu biringo biraba hagati ya Sat-B na Big Fizzo canke no bwumvikane ku bwambere barumvikanye ubu n'ubundi baratanguye kuzana ibindi bintu bishasha mu bisanzwe nambu no munsi ubona yuko genre havugwa abarundi havugwa dushobora kwicara ngaha tukayaga tuvuga abarundi cyane ubwo tugerageza gukrea ama content turonka ivyo tubayagako igihe hari challenge bo twe twakuze auparavant kari hamabano na za orchestre nationale bande ba chancho amisi n'abantu haraba ama rivalite yamaho neje bundi entertainment itagira rivalite n'iryoha turabe no muri football dufate nko muri Espagne igihe hariho Barcelona na Real Madrid ko bigonze byigeze kugira rivalite nini ya mu gihe Barcelona ifise Cristiano ifise Messi ifise Cristiano igihe cyose haba hariho ikibazo kiza kivuga ati who is the best muri ico gihe niho media zironka ama content kandi ama content ni yakuza industry sasa I think igihe na Sat-B ngene aricuza kuba kijya geragiye goberana na Big Fizzo ari navyo byishe na Dramati na Dramati nawe nari umuraperi bagiye barahoberana bari mu challenge ibintu mwene ivyo nawe naba ari ikiye karere yiwe urumva iva c'est-à-dire rero challenge ikintu cya mbere gihereza akazi itangazamakuru nejo bundi ukeneye kuvugwa mu itangazamakuru crea impamvu tuma bakuvuga uno munsi rero abaririmbyi bashobora kurema impamvu zituma bavugwa ni bake uno munsi n'umuririmbyi uvuga bikaherera mu gipolisi cyenda amamenasi yabaye kuri bande bakoresha umwanya yavuze Lolilo tiva wasanga rero Lolilo we nazi yuko kuvugwa umutahe wa mbere je nabwiye na mama we wanje mama naramubwiye ati ma je umunsi ntazovugwa umenye yuko umunsi nzorara inzara nzo no kuvugwa c'est-à-dire entertainment utegereza kurema ikintu gituma bavuga cyaba cyiza cyangwa kibi uvugwe iyo bavuze ibintu bibigene cyane gose ntuhacabonekera inkomezi zawe hari n'izindi information ziza ukabona ati vraiment ngaha umuntu arashobora no gufungwa mukabona aracide game cyo kimwe byagenze gute niveau de communication no gutahura game ngene babimeze urumva so nivyo entertainment rero nuko ikura nambura mu Sat-B abona ati reka ndeme challenge ngarukane bigira ibintu kwazi inyungu zari zibirimo kubera igihe Sat-B yagira challenge na Big Fizzo yaravugwa cyane byatuma yuko abafana n'imbuga zabo warabona neza ko zifise movement kubera abafana ba Sat-B barashobora kuja kuri page ya Fizzo bakagira n'abafizo bakaja kuri page ya Sat-B vice versa ko usanga rero page yibigumana movement ikirakura izina ryo rigumana movement n'itangazamakuru gacarironka ibyo riza kubaza vugwa muri entertainment mwabo no munsi itangazamakuru se mavumba atarubonye Sat-B mubaza ati n'uzorongora ryari ngwaswa 100 Sat-B navugwa mugabo naco sikera sigaza imyaka kugira kuri 60 imyaka koresha umwana mbyo kafise basi myinshi sigaye rega duse n'abaja kumera ikiganiro cyacu hanyuma Simbizi Meilli gute atakivugwa muri entertainment yarigeze avugwa cyangwa yaramaze yarigeze avugwa onigeze avugwa rekana nawe ndawe haye sindirimbo zi yaguhaye idiriwe na ntuzenya na karawasase twaramubonye Meilli nigeze avugwa turamuzi muragenda gukora ibiganiro ukabari wiwe hikwa The Key House kandi ameze bon tumuramutse Meilli ahari mugabo nicyo tumuhenda ngo yarigeze avugwa hama kuri byo gutangiye rero kuri kurambira ibyunka byawe kandi profit yanjye mu byunka byanje mpamagara abakunzi ba Akamo TV bagende kuraba indirimbo yitwa Child of God ya Jamari na Glo mu diaspora muri Canada video yakozwe na Try Studio na Kibo dusaba abantu bagende kuraba indirimbo yitwa Child of God bisigura ati umwana
Andreta Kibo Kibo narigeze kubona utuntu tuzura postinga cyane twa Kibo tujya tudu challenge tutu video Kibo niwe yakoze ijya ndirimbo niwe yakoze Child of God ya Jean Marie bagende kwira abakunzi ba Akamo bace bagenda kuraba indirimbo yitwa Let Me Talk ya Juru Ryam barabe iyo ndirimbo no kuko Imana yaranse bayihaye abanyarwanda maze kudukinira idini nyinshi Adam wikunze ujya manitse hajya kijya gicapa hajya ari amanitse Davido cyo expert imbere uri kuramanuka hajya mubwizo akibone cyapa kinini kimanitse hajya ce ugiro uje kuri Prince giya cyapa rero ujya muririmbyi yaha abanyarwanda bamuriye plus de $5000 kugira bakimanike Kigali barayamuriye suru vuga twega abarundi twarakimanitse hama bagende kwiraba ni oye yada baje kwiraba kunze ba Akamo urabyo hama uwo nawe Juru Liam byagenze gute yagiye afata abanyarwanda bamusaba $100 bamushiriho kwa views baca bagenda sinzi ibintu bagize bamuterera kwa marobot uno munsi indirimbo narimaze hafu kwezi impambana itarenga kuri 7500 igeze kuri 7500 igashigaruka igashitibura kuri 6000 kombi kiva none izi views ko ziraja byarigeze kuba no kuri Efrem muri bitwa Efrem yarigeze ko indirimbo kubita ukabona ama views agenda atibuka wadwabibona tugakora na team yanjye tugakora indirimbo kugira ironka ama views ya vrai abantu bashobore kuyikurikirana igeze kuri 7500 igakitibuka ubu yageze kuri 7600 reka gusa mwebwe aba influencer abantu benshi barimo barabidogera cyane ngo mwakira ibyunguka hanyuma ukaca mwibagira bari mu gihugu bari mu gihugu nabo baratanga ibyunguka batanga ibyunguka nabo oya meme none ibyunguka bivamo none Akamo TV ni mu diaspora asiyo mu diaspora none ibyunguka abantu rega biravana urumva nakubazi bakubwiye ko umutunzi wa mbere mu Burundi ari mu diaspora mu diaspora mugabo mu diaspora rega kuraba umuntu wa mbere bajya batipe bitongo ni basiyoni ngo bande bara ba diaspora n'abamesha ngene bipambaniye nga barayaronka bitongo bande batipe bamwe bafise bakora ifumbire bitwa bande ziranotse n'abandi haga n'abasaba diaspora n'abamesha ngene bo nga birondereye inoti irabakunda hanyuma n'abantu baronse amahera arabakunda saba diaspora bishoboye ko no nganye n'ushoboye gupanga karere neza si ngombwa hanze gusa kenshi impamvu diaspora ariyo turiko turakorana cyane Paul mama ne badutabura ko nibo duteramisha cyane urabyoma kuko foreigners yakubeshye aba diaspora idahari je ntumbona no ngaho asha kandi utagase sa tuguma tubona utagase je nunzwe na diaspora shimire diaspora burundesa iri hose diaspora ni itunze abana bakora n'aba bose ba Akamo media none ko RPM mu Burundi ko ari amafaranga ubusa utarabwa n'aba diaspora nta mahera monetize volonse ya YouTube niyo mahera mu diaspora yotegerezwa kujyama kwa mujyama ukambwira ati diaspora kandi rero dukomeze ibiganiro bifisa kanovera kugira diaspora ikomeze kuturaba ku bwinshi kuko diaspora man niyo nkingi yacu nukuri reka turamutsa aba diaspora muri hose mwubawe Omani ikera bamesha barakubita inoti abademu muri Omani Saudia gushitse muri Omani guca wimonora ashademu kweri bagiye Omani kweri barabajya amahera byatanga ngo baguma babajya amahera ngaba oya umuntu bakiyatanga barabayeke ngege uwi bacha barabafatinge ubu bakubonye ucomotse Omani ngegara nkiroti oya ubu yisha inzira bacamwe mane zazi nk'imifyeto myinshi reka inoti nawe yimushikira nawe nayikeneye kera nuko biyaranje bakagenda ugatwe kabo barabamesha amani bagiye mu iryo diri bombe iryo diri nazo ni muzo gutora abantu muri Omani ma komisiyo yakaja bya bindi nakubwira bya dimi aza bafuga bobo nako indi example ngi direct
Kabona umuntu ngo yana ngo bro ngo je kwanda kubita miliyoni zingaye kukwezi zirenga 10 kumbe nabantu ariko arapagasa muri Oman wowe ipojereje nga nimwe bitiremera commission man voilà nimwe nakumvishe rero yuko hausa kura 10 million ata muntu wari abi wari commission si haramu commission si haramu ngo commission si haramu ko leta nyine iziruka inyuma ba commissioner baje ntibatanga imisoro haraba ba commissioner gutanga imisoro erega batanga imisoro na societe y'abone ntariha umuriza tabise umugenzi wanje itwa Brighton yagiye ngaho State ari muri America yagiye ngaho ngo ashinze ihinzarizo dukoresha zo gushingiza abantu ku ngufu urabona Brighton karabazaze tumushingize ku ngufu umumesha ngo yaragiye ngaho ashara minzaye yamugo bitegereke bana kandi rero uzorabe imigambi yose gutamugasha Brighton izukenye tipe yicaye ahantu n'abaji n'akandi gatipe y'agapoire nyine basobetse umuzobeko n'amashuri yose bize bagatajya mse lisansi sindaronka akazi saje fekwa timse ba brazil diri teba no mu Rwanda nabibonye tabo urugo rundi mbavuga gute urugo rundi ntigubaka ingeso y'urugo niba kurundi urabyumva nkangwa nabibonye ngo rero ngo reka natwe ngo ni innovation ngo bagomba bagire ngo ishira hamwe byo kurangira abantu abagore n'amafishi ibisusu afisama lo gusa sefishi kwa mahazi rindira gato rindira fishi ega abajamani bafunzwe n'ikindi icyumviro ni cyari fishi ba complete kafiri Azia mu santimetero none isantimetero z'igitsina magistri karamu santimetero igabo kurangira twese kuva kera kuranga byari ibintu biri simple ahubwo uno munsi niyo ugenda n'umukobwa mugahura mugatongozana ntibyabaho before naraza kuraba ati bobo umukobwa wawe yakuze karenda mu hari abavye baza ariko kazi kaba redi akaza kabona inkumi mugabo rero bo bingwane yabo harimo n'amasantimetero barashiramo n'amasantimetero kaka abatuta barize narupapuro gavuze ndagwere gutura bobo udukatisha iki ndagwereke man amamet uturongorongo ya kuyamade abya biharo biga ngo écriture normalisée twarize écriture normalisée bagiye gufata ma 10e twayiga mu 10 ne kumengo wa écriture normalisée imwe wabanza kwanza bayiga 8e ubu bayiga 8e ubu baziga muri ekofo muri ekofo 8e na 9 twe twiga 10e écriture normalisée papier ugasanga urupapuro hari hano wandika muga hari hano none ukuntu kuranga gusa none kera mu kuranga ibyo byarimo modernisation bobo rero meya yuko modernisation amategeko y'igihugu zari vyake hari ibintu bitaraba update kwa imico y'u Burundi n'ubushika ino saha nituzi imico y'u Burundi ni yahe uno musi turambara ikoti ngo n'umuco w'u Burundi kandi imvutano zose ibipatenge by'abahindi ngo ni ibico by'ikirundi c'est pas iby'ikirundi turakeneye kumenya ibyo ari byo mugabo urumva rero mu by'ikirundi bihari amasantimetero ntiyarimo no idi nufate ku masantimetero gitsina bashase none erega raba idi ya Brighton ego icyumviro cyari cyiza mugana uhuze n'umuntu ahuye n'ibyifuzo byawe wawe erega ntiyari objectif yo kuvuga ngo ibitsina bibiki oya wewe ibigukwiriye amazi maji
ari umugwiza tunga wagiye kureba abahanzi umukobwa abantu umengo ni kiyo tusipoze rero mujya mukobwa usanze ari mu byo bakeneye ari ku isoko cyangwa adahubuzana na veya mu gitanda for example kandi bibaho urabona n'icyo yaje kusura urumva bo ba Brighton baza barondeza bamaze guhonje kuko mu mico y'ikirundi harimo ibintu bita gisumanye ega bo bari mu bitara update ega bo ibigufata ngaba ni byinshi erega wewe usanzwe mugamba nivyo abamaze guhora naja muri player gufungwa kandi ibintu byose umviriza ibiharuro byose yari hafi bobo ibiharuro byose byabapfunze monde turimo ubu n'umukobwa yakubwira ati kubisuga inumwako umuco nawe uvuga gute kirundi ega nawe rutuyi rero ivyo ni ya societe ntibira ninde mugeni basubiza iwabo ngo yagiye kurongorwa atari sugi hari umukene watotse yasubiza iwabo abo bayita nga yapfayivunaguye kera barawusubiza aho ubuze rero bobo uburundi buracyagiye urazi yuko ingana amategeko yanditse turacyari muri ivyo uri kuravuga ivyo vy'imikenke bivanye n'amatext niyo mpamvu ikintu cyose ukora ngo abi bon mœurs kurasanga ugiye kuri napo wagenda kuraba ibintu wakoze uravye n'ibihe turimwo nta cyaha wakoze mugabo uravye amategeko ingene yanditse icyaha kirimo ari nayo mpamvu rero ari umutipe bigeze gufunga ndibuka metre mu buvana yavuze ati ifu ko dusaba yuko haba etage neho y'abantu bose begwa n'ibintu by'imico n'akaranga tumenye imico y'u Burundi muri mu bihe tugezemo ntiyaye igura musara kantu ugira bobo ufate example nk'ivyo bya ba Brighton wewe uri kurabyumviriza nta cyaha kirimo mugabo uravye fishe uri kurabyumviriza gute mugabo uravye erega n'ubundi bazanye ivyo biraba simbizi reka ndakwere araka video k'umukobwa ari muri kimba ni muri Kenya sivyo kamaze imisi ga trending avuga ndashaka umugabo simba ni Murundi imba n'umunyarwanda sivyo shaka umugabo wo muri Europe sishaka umunyafrika urumva aravuga inimero ziwiwe avuga mu Giswahili mu Kirundi mu Congereza mu Gifransa urumva rero kijya gihe none yakoze ikosa kuko ashaka umugabo afise ibyifuzo vyiwe none kuba abo ba Brighton bo rero bakoze amafishe barafata umunsi baba telefone barafata ubushake none Brighton yabwiye umugore ati ngorera ishati no munsi ngiye kubona n'abayobozi bagenda batekeye ati umugambi wanyu ni binganuko inoti asha bisanze kuri RTNB Meilli sho gufata amafishi santimetero metre santimetero ngo diametre kumva diatari kabisa baguye sote mugabo urumva peut-être bizoba mugabo subu mugabo ni buke nitwabire kama yuko batu natubidupfunga ni byinshi mugabo gasho kunyerera gatoya ugasanga ibintu wakoze mugabo ndoyivotera mugabo urumva ivy'imico ndoyivo reka ntacyo turangiza ikiganiro naho tugereje kuri Brighton oya byari bikenewe ko Brighton tumuramusari reka tumuramutse Brighton muri kandi hagaye ewala tokira ati big up Brighton mu createur hagaye kararema kazi kandi kazi Brighton yaremeneye ugenda kuvuza gatare muri ville kibyaki urazi ko turi abantu babiri dufise impusha nkazi za Brighton kandi vema honorable Freddy eshima sana mbona imara duhaye impapuro vraiment nafise n'undi mudada ntuzenya meya hari ibintu twagomba dukore n'umudada aho ubu ari marié Asha Jimmy yaramuhaye na uruhusha ruryoshe vraiment turonka abamedo ya ville vraiment bro
umuntu azoza yitwaza ngo leta nuko kimara leta uyituye yakidakora je narabandikiye iketa cyaranyishwe ndakweretse urusha gutya ingene gwanditse uvuga ati saluti nundi mudada nawe yene ndamubwiye ati wewe andika ikete ibyo ugomba kuri n'ibintu byabye nta muntu yo kwimuruhusha umudada yarakeneye kuzarafasha abantu mwibarabara abashira idame ego twabikoze akabatekera injya abapeti bagira inyuma yo guheza ikiganiro hari ikintu kimwe nibutse ejo nabonye kuri rezo sosio cyerekeranye na Belle Chris. Belle Chris ni umuririmbyi w'u Burundi n'abantu bake batamuzi ariko Belle Chris abaririmbyi bose baracasohora za ndirimbo zabo kwa kundi nyene ku rutonde abaririmbyi b'u Burundi baracakora bya biteramo kwa kundi nyene ariko Belle Chris ntavugwa uribuka igihe Orege yafungwa harabaye nakantu basi baravuga basumwa kamifuri akavuga ati pole akaja kumura abandi bukana na ba Landry Promoter baragiye kumura banuze nya bose bakiri kubarambara ngo za free Orege ariko Belle Chris nta post nini turabona haba ku rubuga rw'umusani runaka haba ku rubuga rwa TV online runaka nta post nimwe turabona ivuga ati free Belle Chris canke basi atume avuge basi n'amakosa yabaye kuri Belle Chris canke nyimba atamakosa avuga ati ikintu kuri Belle Chris ameza araheze umwana arafunzwe w'igihugu wewe ubivuga kwiki ku bijanye no gufungwa kwa Belle Chris n'abasani n'abakorana akazi nawe batavuga ku kintu kuri gufungwa kwa Belle Chris. Asante ndibaza tunavuze yuko abantu babipostinze cyangwa jewe ni mu bantu bapostinze cyane Belle Chris ntako ntakoze kandi ikindi naco menye yuko twe tugira ku mategeko y'igihugu ibyo tuba byose mu gihe tuba turi abarundi tugira ku murongo w'igihugu niyo mpamvu rero kandi no gushigikira umuntu cyangwa kumufasha byose bivana n'intuzenya n'umutima w'umuntu genda zineze ko hari abantu bashoboreye nshimire Jules 26 life nabone afise yaraterera haramahera yampaye ngende nyine kugira mfashe ibintu by'ubucamanza niki kumva uri muri imvira kendera umuhavu akora kino umuntu akuburanira so ivyo rero ntuze yarabikoze Jules 26 life yarabikoze turagenda turagerageza dossier ya Belle Chris ikurikiranwa yego yangu kwande madosiye y'abandi barundi bose bakurikiranwa gufatwa ugafungwa si ngombwa yuko umuntu acaja ngaho ngo rekurana mu gihe ubutungane babwire matoza yako ko buryo ubutungane kuja matoza n'ubure ni n'amategeko abirekurere bagufasha ati ufunzwe kumva z'amatohoza bakabona neza yuko ivyo uri kuravuga batraronka umuco ukwiye kugira bamenye ingingo ubucamanza bushobora gufata ubutungane bushobora gufata muri ico gihe rero ntuca wirukira ngo free naka ngo rekuranaka mu gihe ubutungane babikora kwa muri ico gihe ubutungane bugiye kubuvogera unavyo kuko ubutungane ni urwego rwidegembye urarureka bagakora ibyo babwirizwa gukora rero mugabo ni byiza yuko iyo umuntu ari mu ngorane umuserukako Meilli ivyo rero nivyo umurindi wavyo utabaye nko ku bandi kandi ico kintu vraiment ndafise n'ama groupe nagize kite kubera ico nyene ndiko ndagerageza kuvuga ati none pourquoi ukabona hari nk'umuntu abuze arabuze wiwe hafi niko abona bashoboye gukotiza bashoboye kugira ukuntu byarabaye no kwa Orege kenshi peut-être impamvu je nashoboye kwiyumvira maybe ni kubera dossier yari ya Orege radio ya Belle Chris sho kimwe ntibise umva Orege yazize akazi dossier yagiye kumukurikirana ni dossier nyene disanzwe nyene mugabo ni na je ndafite ukuntu abisiga nageje kwisigura migano agenda akora ego Belle Chris ndabizi nawe yene yaho wakati kuko no muga dukora ubamwe ibigeragezo byinshi ari imiti bigeragezo imitego myinshi utari umuntu nyene uri mature cyane ushobora guhangana navyo urahura nyene n'amakuba niyo mpamvu rero urumva byashikiye Belle Chris byoshikira n'umuntu n'umurundi ari wese mugabo abandi barundi
iyo bakoze ikintu bakaja hamwe iyo umwe muri bagize ikibazo barashikikirana ico kintu cya mbere kibuze muri entertainment umengo ari mutugwitugwi utari mugwi wabana akawogize ikibazo utagize amayo ugasanga umugwi wawe urifashe nta numwe azofa amenye ibyawe kucugwamo niyo mpamvu rero ndoevo bizogenda tu fresh tundazi tu one day azobi dose bikira kurikiranwa neza nanje mbari ko kurikirana ndimwo vuba uzosura kumubona Belcris idegembya kandi ni idegembya nzomuzana ku Kamo ashimira abantu bose bashoboye kumuba hafi asante na kandi nta kublaming abaririmbyi batashoboye kumwitaho oya nukumenye je ndazi umutipe je naramumenye umujama kubera Belcris nenze ngo numufrere wiwe ko Belcris burya yaraze n'aba diaspora benshi cyane rero umutipe ndibuka nawe yambwiye ati jewe mbwira ikintu cyose gikenewe kugira Belcris ataye nzogikora naga ati Belcris d'abord akeneye umuntu amuburanira akeneye nibi burya hageze ko Belcris akenera umuavoka umutipe yazimije tele yavuye no kuri WhatsApp muri Etats-Unis ati ndoye umva bibaho kandi rero umva urazi ko inshuti yo kuri bimenyera magorwa rero ivyo bibaho kandi rero mu buzima ntuzuracira urubanza umuntu waramwitayeho munyuma nawe ntakwiteho ntuzo blaming uyu habwo wiga impamvu atakutagenza kugira uco myinge no bandanyemera kubana nawe reka rero turangize ikiganiro twihanganisha Belcris umyanganisha gutegari ana video abona Barafiyaga ama telefone. None zojayo none kumurabasi. Naho uzojayo mumimba na Akamo TV basi yagwaye pole. Haribi. Ahubwo murungi kiyanda ugenda ukamushira intuze nya visite. Indobe ya bien ukamushira visite. Tuzogenda naco. Hari bifari pupa. So bakunzi ba Akamo TV twabanye neza, twayaze byiza. Umuntu yumva yuko harimwo ivyo mukomeretsa umutima tumuhanura yuko atovyegereza umutima cyane inyi entertainment industry avyegeze kure umutima kugira naje kugira ingorana reka rero tugushimire Simbizi Wasemavumba wakoze witabo tumere bwacu asante sana namwe abataragira subscribe kuri Akamo TV bayikora ubunyene ntibahomba none nk'ubu Nengo ntibahombye content y'ubugese barayihombye cyane Simbizi merci sana asante sana sasa